umviriza rero ku munsi w'ejo nzoba nambaye ubwoga kuri mavuta n'imirimira kuri Nininira Hotel iyo nzoba nasere nkibone kaguru nabanditse hejuru ku gihugu. Ubwira abakenyezi rero ejo abamama ejo hariho ibitaramo byerekeye abamama. Twakiriwe neza cyane, twakiriwe neza cyane umengo tururutse indege, bari bishugwe, urabona n'abantu ingene batwakiriye abafana ku isoko byatugaragarije yuko ejo hazokuzura umunsi mukuru w'abakenyezi. Ikigo cyanyu cyakira gute, waribonye gute, n'iki kintu warivuga? Jewe rino cyuko naribonye taritegura gupfa none ko ndi mariage nayihejeje bakaba mpaye isoko rya kabiri umva ntari mu guhera. Geze rero kuzuba G5 Media mumeze gute, murameze neza? Ndashima Uwiteka kandi mpuna marembe kubera ko Imana ikinzigamye, Imana ikintije umwuka wo guhumeka. Reka maze ndagushimire wewe ukurikirana G5 Media, wewe udahengeshanya kuza mu nimero za mbere gukurikirana ibiganiro byacu, ariko kandi nongere nsabire buri muntu wese adukurikirana kuroranirwa ahari mu vyiwe ndetse no mu biwe. Amahoro Imana rero abane nawe, kubera ko atawewe ntajeho, ubwo ata amahoro Imana yaguhaye nanje sinobanezerewe. Niko bimeze. Reka tubanze dufata amasegonda makeya dushimire Uwiteka kubera ko iba yakomeje kutuzigama, ikaduhereza impemu zo guhumeka, ikaduhereza kandi ingufu zo gusubira kurondera abo bigenda neza. Mwebwe gushima Imana, abo bitaragenda neza nabo mwebwe gukomeza mwizeye Uwiteka kubera ko ntibigira igihe, umwanya n'umwanya biraza. Niko bimeze neza ndi mu urugendo rukomeye cyane, urugendo rukuze, n'urugendo uraneza ko twamezemo amasaha menshi cyane, from Buja to Makamba, neza mu Mabanda. Abahazi barahazi, ni hafi y'umupaka wa Tanzania n'u Burundi. No twaramutse tugendera ajewe n'abagenzanje, ndavuga team Mr Sami, harimo Sami wonyene ubwiwe, harimo Cizalo Comedy, harimo Bukeye Neza, harimo Anita, harimo Melise, ndetse harimo no bita Asele Man. Baramutse bagendera mu ntara ya Makamba, aho baraneza yuko baje kwitegurira igiteramo kidasanzwe kizoba ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa gatatu ku munsi mukuru w'abakenyezi hano nyene Imabanda. Uti bimeze gute? Amakuru yose turaza kuyashikiriza, ariko uko niko bakiranwe ugweze, bakiranwe umunezero udasanzwe n'abanyagihugu b'Imakamba, ndetse n'ibintu banaze ko vyari bitangaje. Twese twiteze yuko bari bwakirwe muri buno buryo. Umunezero wari wose, induru yari yose, aho twashikiye ubaneza ikisinzi ry'abantu ryagirira hibundarara, ibintu vyari bishemeye, vyari binezerewe. Reka ndakusabe neza ko wagira subscribe kuri G5 Media, ariko kandi ukagumuri gado kubera ko umwanya n'umwanya exclusive news zahondi utaweza kuzura zironka, kuko ndi hano kugira ngo ndakuhereza amakuru y'abastari bacu, ndi hano kugira ngo ndakumenyeshe byinshi. Ndakwibutsa neza yuko uduhamagaye ni mwene hoteli nshasha ariko kandi nziza cyane yo ngaha nyene Imakamba mu Mabanda, Nininira Hotel. Uti bimeze gute? Byinshi kuri iyi hotel uzobimenya, uzovyumva makanya gusa, makanya ukurikirana uko ibintu byari bimeze, ukurikirana uko umunezero wari umeze. Elma Love mwarimu guys, jendi ngako bwanyu ntacyo muzomburana.
abantu bo mu Mabanda twizere ko mumeze neza baryohewe kubona abanyamabanda hama uko mutubona tuje kubataramisha tuje kubakora ibintu byiza twegere kutubona kumbonesha kure ariko umunsi turaja ngo mutune live rero ejo turabaye ikaze kuri Ninira Hotel uza kutwirabira live bya bindi musanzwe mubona kumbonesha kure mubyibonere live mubona ukuntu bitegurwa ukuntu bikinwa mwese abanyamabanda mudukunda nimuze mudukire tubone koko mutwemeze koko mudukunda sibyo none mwese murahaye ikaze Umviriza rero ku munsi w'ejo nzoba nambaye ubwoga kuri Mavuta n'Imirimira kuri Ninira Hotel iyo nzoba nasere biboneka kuri nabanditse hejuru ku muri benshi ubwira abakenyezi rero ejo abamama ejo hariho ibitaramo byerekeye abamama abagabo nabo murakwiye kuza gushigikira abagore banyu kugira tubahe inyigisho ukuntu mukwiye kubana n'abagore banyu abagore namwe turabahamagariye ejo muze kwiga inyigisho ukuntu mukwiye gufata abagore banyu umunsi mukuru bamama benshi muritwara ukuntu gukora umunsi mukuru wanyu rero ejo dukeneye kubabwira ukuntu yewe mase mukwiye kuyitwaramwo nicyo arico umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi si ukugwana si ukuba ingare si ukuborerwa si ugutaha ijoro no rero ejo faya neza na neza ni Ninira Hotel abakozi ba G5 Media nkuko mubona neza yuko yakirwa ya Mr Sami na timu yiwe yose yari yakirwa idasanzwe ndetse bakiriwe n'abantu mu ntara ya Makamba indirimbo zavuze abantu banezerewe kugira ngo yake nabo kugira ngo dukomeze kwakira amakuru ikibirira yes turi mu barabara neza abantu bavuze ati ngomba kubona ntabwo turabone neza ngomba kugenda muri kumwe natwe kugira ngo tumezego umunsi w'ejo wa Halloween Max aho butera niho bazokora icyabazanye neza hano none madame abasha kunezereza abanyamakamba neza Mabanda kugira ngo umunezero ube wose narindiriye nindonka kanya keza turagana Mr Sami baza kumenya byinshi aza kuturagira ku rugendo n'ibindi umwana giye abaririmba sanzwe kandi Maroc ari mu ndahari buri mwanya yes muko mubona urugendo rashaka Mr Sami yabu neza wapi simeze neza kweli amasaha 6 mu modoka saa 6 kwanza ego Anitarehe atwibutsa amasaha twaje niwe nabonye yagara biharura jeje twibutsa amasaha twaje amasaha ngahe 6 amasaha 6 turi mu rugendo twerekeza Makamba ndifuza yuko tuyara gateye kuyakirwa byanyu mwagyakiriye gute nije mwari mwitetse
Twakiriwe neza cyane, so twakiriwe neza cyane. Umengo tururutse indege, so bari bishugwe, so urabona n'abantu ingene batwakiriye abafana ku isoko, byatugaragarije yuko ejo hazokuzura umunsi mukuru w'abakenyezi. Bisaba kuza ufise ipompompo yiwawe wayitekereye. Rino yakigwa kuri Mr Sami, ndashaka kuvuga ati Mr Sami timu yiwe bavyandike aho banditse andi mateka, ariko ndifuza kumenya rivuze iki, risobanuye iki. Unira ukeneza kwishura kandi ukeneza amaze kuba kamuguru ubone kakirema kamuye Ciza ingo wishura kino kibazo ingo wishure ubwire Ciza nguyo ngana kuba bakwakiriye n'ishugwe vya Tora Ciza yego umeze neza fresh man muri kwanza n'urugendo ndazi warushe je navyo gaye maniga Ciza niyo muntu ambere asinzira amasaha yose yaje nariko ndamedita yakigwa cyanyu cyakira gute, waribonye gute, n'iki kintu warivuga jewe rino cyuko naribonye taritegura gupfa none ko ndi mariage nayihejeje bakaba bampaye isuko rya kabiri umva ntari mu guhera. Iyo ugeze mu ntara hagati uvuye Bujumbura ukashika kure y'igisagara ukabona wakiriwe guke, uvyimva gute, usigura gute kariyeri yawe uno munsi ukubona n'uzosubira kubona ejo mu bundi buzima? Jewe ukuntu icyambere ukuntu niyumva cyumengana utambira ku rukuta kubera umunezero. Icya kabiri ndabona baca emwe nari mfise indoto zo kuzokinana n'abazungu mu bihugu by'Abarabu no mu bazungu. Ubu rero ndabona ngira nurira indege, ugomba urira indege. Nabibonye kabisa. Uje guhimbaza n'abanyamakamba umunsi mukuru w'abakenyezi, bitegure gute? Bariko barakumva bamwe muri bo abakenyezi ngamba n'abana ku migongo n'abandi, bakutegure gute ku munsi weje? Nukuri jewe je nzoba niko nakurubeya ahubwo je bazonyaruke barabukuru dorado hatwika gasha. Hari n'akandi kantu ngomba ntekerere abakobwa bagufi. Abakobwa bagufi ndabakunda cyane kubera bateka neza, ubwenge bwabo bwegereye hafi y'isafuriya. None sibyo ibyo uvuze mubona bashavura ariho kandi umushavuje yegereye hafi y'amazi mugwanye abangukirwa gutora ibuye. Aho rero tuba target no kwiruka kabisa. Reka tubindire umunsi wejo, nize neza ko abo ngaha Makamba neza bazorya umunezero, ndetse umunezero wejo uzoburenze. Nta kindi cyanzanye atari kubereka ingene bizo bimeze, nta kindi cyanzanye atari gushyigikira. Bagomba tubwire abantu nk'abantu baba mu Mabanda, Makamba, Nyanzarake. So nukuvuga ngo ni hoteli nziza cyane iri ngaha mu Mabanda, bayita ni Nira Hotel. So ni vya bintu umukuru w'igihugu yavuze ati aba diaspora baze barubaka aho bavukiye. Rero turashimiye cyane Sifa kuba yashoboye kwiyumvira kubaka hoteli nziza cyane akaba yayubatse mu ntara avukamwe. So n'abandi bigireho kugira ngo baze barateza imbere mu bihugu byabo. Rero ejo je nabukeneza murambona ngani mu myanje, ejo tuzokwatsa umuriro. So iyi ni intango y'amasho tugiye gutangura muri uno mwaka, tuzora dukora amasho atandukanye mu ntara zitandukanye. Kabisa. Yes, nuko abakunzi ba G5 Media nta kindi ugomba kuba subscribe ngo urindirane ibikorwa byose bizoca hano, kuko je naje gushikira aba artiste bacu. Murabizi neza yuko atakindi ndekwe atari kureka impano zacu zikora. Bakunda cyane guys. Acha aba bana bose mimi nafungonira
Ko mutatwenga nyamba muje mwashishwe muje hano mutagomba Umesikia njia kio maana